Eliya Ngomirakiza yanyurujwe mu mwaka uheze hari tariki 9 z'ukwezi kw'indwi mu 2021. Umuntu yonibutsa yuko Eliya Ngomirakiza yari umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Umuntu yari yarabaye mu rugamba rwa Paripehutu FNL imyaka itari mike, yagiye yakiri muto, hanyuma aho hagarikiye intambara araheza guma ari umunywanyi wa FNL ishami rya Gatongwasa, maze FNL imaze guhinduka ikava nk'umugambwe CNL acarongora uwo mugambwe muri komine Mutimbuzi. Aho muri Mutimbuzi no kwibutsa ko yanasubiriye uwundi yitwa Amatusi Nshimirimana. Amatusi Nshimirimana nawe akaba yari yanyurujwe mu kwezi kwa gatatu mu 2017. Ku itariki rero 9 z'ukwindwi Eliya Ngomirakiza yari yazindutse mu bikorwa vyiwe bisanzwe vya misi yose byo gufyatuza bambe vy'amatafari, yadandaza amatafari yafyatuje. Ico gihe ariko apakiza ibeni amatafari yari gushora mu Kanyoshi. Hanyuma nko mu gihe cy'isaha 9 ibeni yari yuzuye iva mu Maramvya aho yari yayafyaturiye amatafari, ibeni itera ija mu gisagara ca Bujumbura. Iri mwibarabara rero rijya rya Bujumbura Gatumba iri hafi gushikira kuri Shanike, niho haza ipikipiki ijiva inyuma yayo, ije imbere y'ibeni ikirahagarara. Bica bituma ya beni nayo itegerezwa guhagarara kugira ntigonge umwe w'ipikipiki. Ako kanya nyene haca haza imodoka ya pick-up y'igisirikare. Imodoka yari irimwe abantu bambaye impuzu z'igisoda hamwe n'abandi babiri bambaye iz'igisivile banamenyekanye abaribo. Babasirikare baca bategeka Eliya kuva muri mwibeni yinjira muri ya kamyonete ya pick-up y'igisirikare. Iyi pick-up y'igisirikare ntihenze yari ifise imparati A/31. Yaramenyekanye ko ari imodoka yakoreshwa n'umukuru w'ikambi yitwa bataillon y'ijana na 22 niba ntibeshe ndashobora kwihenda kuri ico giharuro, ariko yari witwa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yakorera iyo kambi yiwe, ikaba yari icunze hariya mu za Rukoko, mu za Gihanga, muri ivyo bice. Uyu Aroni kandi akaba ari umuntu yahoranye ku rugamba na Eliya, bari bazinanye ku rugamba rumwe muri FNL, bo baranabaye muri kompanyi imwe bakiri ku rugamba. Igihe rero Eliya abamwishize muri iyo modoka, amatohoza yacu avuga ko imodoka yaciye ibandaniriza hariya muri Asiatique, igeze kuri iryo barabara abazi Bujumbura rica riduga nkuko woduga kuri lycée du Lac Tanganyika, ihuriraho n'indi modoka yari yirindiriye. Imodoka tumaze kuvuga kenshi mu bantu banyurujwe mu 2021, camionette double cabine yera yo mu bwoko bwa Toyota Hilux, ifise ibiyo bitabona, ifise n'utuntu tuturongo dushaka gutukura ku ruhande. Ni imodoka ikoreshwa n'igendereza ry'igisirikare, ikimutwara ku biro bikuru vy'igisirikare hari i Bujumbura. Amatohoza yacu mbere ivuga ko bamutwaye mu biro nyere vy'igendereza biri hariya ku biro bikuru vy'igisirikare. Guhera ico gihe ntawe uriga arasubira kubona Eliya. Hari bihuha vyakwiragijwe, natwebwe mu batubwiye ko imodoka bayibonye ku mugoroba igarutse bigatera ija mu ishamba rya Rukoko. Bamwe rero bakavuga ko bari bagiye guta Eliya, bari bamwishe bakaja kumuta aho mu Rukoko. Hari n'abandi mbere muri abo basirikare bavuganye na bamwe mu begereye Eliya, barabwira ko koko bamwishe. Ariko muri ndondeza murazi uko twe tubikora, naho turonka bene ayo makuru, mu gihe umuntu yafashwe n'inzego z'igihugu nitwigira twemeza ngo yarapfuye, twebwe atakiziga kigeze kiboneka, atagwego na rumwe ruvuga ko yapfuye. Dusaba abategetsi b'u Burundi kwerekana iyo bashize Eliya Ngomirakiza. Muri ano matohoza kandi hari ikindi kintu dushimika ko twebwe, nuko Eliya atari n'umunyapolitike gusa. Eliya niko yari umukuru w'umugambwe CNL ngaho muri Mutimbuzi, ariko Eliya n'umuntu yatabariza abantu bose bagirirwa nabi muri za Maramvya, muri za Mutimbuzi, muri za Gihanga. Nka twebwe muri ndondeza n'umuntu yadufashije amatohoza menshi ku bantu bagiye baranyuruzwa bakabugwa irengero. Nk'amatohoza twakoze kuri Amatusi Nshimirimana niwe yadufashije, twarakoze kuri Twadere Congera niwe yabidufashije, twarakoze no ku bandi bantu benshi witwa nka Vianney Minani,
hari uwitwa nka Janvier batazira Soso, uwe twari tukiko turakorana amatohoza yiwe, n'umuntu yakunda gutabariza umuntu wese yumvise kufashwe, nka twatanze akarori ingene yatabarije uwitwa Matata Augustin n'umukenyezi yitwa Anna Sinzi umunsi yahoze atwara MSD mu ntara ya Bubanza. Igihe bafashwe mu kwa kane mu 2020, ako kanya yaciye atabaza arabiduha, natwe tubikwiza ku mbuga, maze abo bantu barakira. Abo bantu barakize kubera ivyo Elia yarakoze. Ariko rero ikibabaje n'uwo Matata Augustin, inyuma ya Elia nawe yaciye afatwa mu kwicina rimwe, nawe numwe bahava bikira mu iperereza, aricwa mu mpera z'umwaka uheze. Mu kuvuga aya matohoza yacu yerekana nyene ibintu yabaje bibera muri ubwo butegetsi, kandi tuributsa ko Elia ahabunyururijwe yatabarijwe gose. Yaba twebwe twaratabaje, ku mbuga ngurukana bumenyi vyaravuzwe cyane, amaradiyo muri Renaissance mwarabivuze, muri radio muri RPA mu Nzamba barabivuze, RFI yarabivuze, umugambwe wiyo warandikiye abategetsi, urabaza mu gisirikare, urabaza muri CNDH, nta mutegetsi numwe atazi inyuruzwa rya Elia Ngomirakiza. Ariko biratangaje ingene inyuma y'umwaka wose atamutegetsi numwe aragira icyo avuze kubijanye niyo bashize Elia Ngomirakiza. Cyo twabonye cyo nuko iruhande ya Elia tumaze gutoza umva turavye nk'iyo modoka yamutwaye ni modoka yavuye itwara abandi benshi, kandi bose batwarwa n'iryo gendereza ry'igisirikare. Ibyashikiye Elia biboneka ko vyari vyateguwe n'ubutegetsi, haba mu gisirikare kumbure n'izindi nzego zikaba zibishigikiye, kandi twarerekanye mu yandi matohoza ko ibintu vyakozwe n'igendereza ry'igisirikare mu mwaka uheze byabikorana n'umugambwe CNDD-FDD, cyane cyane abantu begereye Reverien Ndikuriyo umukuru w'umugambwe. Muri ico gihe niho twibaza ko itegeko ryo kumutwara ryavuye shaka ryavuye mu mugambwe, kandi bikaba ari byo ngaho mu gisirikare, cyo kimwe n'abandi benshi banyurujwe aho mu mwaka uheze. Uyu wewe Aroni Ndayishimiye, ku ruhande rumwe ntitwona bimushyira ko cyane kurusha abandi, kubera ko ntaho dufise bavuga ko yari ari mu modoka. Mugabo kubona imodoka yiwe yarakoreshejwe birasigura ko abizi. Ikindi nuko Aroni yanavuzwe mu yandi mabi menshi mu karere yakoreramo. Hanyuma inyuma y'ivyo yaradugijwe, niko yahawe kurongora iyindi kambi, uwo mengo ni nkaco kimwe, ariko yahawe kambi ikomeye kurusha iyo yari afise. Ubatwara ijya benshi bita Kamuha, ni kambi ikomeye cyane muri division ya mbere mu gisirikare. Rero yaraduze iruhande y'ivyo yari aho kubazwa ivyo vyabaye kuri Elia Ngomirakiza, byose bikerekana ko ivyo Aroni yakora byari bishikiwe n'ubutegetsi bw'igisirikare. Ikindi ntogenda ntongeye ko nuko Elia Ngomirakiza inyuruzwa giwe ryatunye umuryango usigara mu bibazo bikomeye cyane. Elia Ngomirakiza yarafise abana 10. Sinzi ko umuntu wese yumva ico arico kunyuruza umuvyeyi w'abana 10, hakirimwo abana bato cyane, nk'umwana mutoyi yarafise imyaka 4 igihe anyuruzwa. Abo bantu bari babayeho kubera ibikorwa vya Elia Ngomirakiza. Yari umuntu afise akotesha imirima, yari umuntu afyatuza amatafari nk'uko nabivuze. Kuba yari atariho umuryango uri mu bibazo bikomeye cyane vy'ukubaho, ntibagira ikibabeshaho. Ikigira kabiri yariko arubakira inzu umuryango, akazu yabasigaranye n'akazu kameze nabi gashobora kugwa ku muryango umwanya wari wo wose. Inzu yariko arubaka yagiye ari kigega gusa. Mugenzi we Augustin Matata asigara arashirako amabati, ahejeje gushirako amabati nawe acafatwa n'iperereza aricwa. Ubu rero iyo nzu ntigira amadirisha, ntigira agasima, ntigira imiryango, ku buryo n'ukuri muri Fokode dutera kamo abantu bose ufise umutima mwiza ko yogerageza agashigikira uwo muryango muri bino bihe bitoroshe uri kuracamwo. Mu gihe tuvuga umuntu yari yihebeye abandi, ni vyiza ko abasigaye nabo bomwihebera bagafasha umuryango wiwe mu bihe bitoroshe uri kuracamwo.